turi ngaha nko gufasha abantu nabwo tubasema ahubwo turi ngaha kugira ngo abantu bapfuye hariya tubatunganirize. Yesu yarabaye mubaji, yarakoze ibintu byinshi nyene. None Yesu yari mubaji ariko Yesu nawe Yesu yakora amaserike nawe. Yes. Rega kuba umufundi nta kintu kimwe gusa nubwo Bibiliya iterekana ko yakoze amasandugu je ndibaza ko yayakotse. Isanduku ibizimvye bimeze gute? Isandugu kubera nyene abantu baba zirangana ibeyi. Wapi ntabwo zingana haraho nk'idusanga nyene ari z'abantu batoya nyene niza abantu bavyibushe urumva nk'umuntu mucoya ntabwo ishobora kunganya ibeyi ni umuntu avyibushe. Uvuze ngo zikize mu kigobe. Izinje ngo ziri mu kigobe kweli. Ziri mu kigobe size kuvuga rero mwebwe mukora izitazimvye. Twe dukora iz'abantu babaye kubera ko abantu nyene n'abapfa ntibabanye bangana bivanye n'imiryango umuntu abaturukamwo. Wunguka ryari uronse abakiriya bigenda gute vuga ati je no musinijije amahera biba byagenze gute hababonetse benshi bapfa cyangwa byagenze gute? Vraiment nk'abantu ngiyo babaye benshi nyene bapfa urana nko mwimisi nyene kiza nubwo kitatwaye benshi abantu nyene vraiment barapfuye inyungu yarabonetse muri make. Bonjour mesdames, messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru chama kibazana bishama vuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko toma tubikora reka tubaze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurira namwe bwakunzi ba Bujahit TV. Turi mu gisagara ca Bujumbura kumbure nagerageje kurondera abantu benshi bafise ubuzi butandukanye no musirira nashimye kugendera novuga abantu basazwe bakora za ntebe zo mu nzu bakora amasaka novuga ububati bwo mu nzu bakora intebe zo bakora novuga ibintu byinshi bitandukanye bivuye mu mbaho nkuko nyene babitubwiye. Irigara sigiza ariko twabajene twese twogenda tukicara twegenda hamwe twese tukaravyo twokora kugira ngo twiteze imbere. Uburoni ngaha mu Kamenge nashimye ko ngendera novuga ni misori novuga ikora neza cyane bafise akazi kabo ko gukora ibitanda bafise akazi kabo ko gukora novuga intebe. Reka tuvugane nabo bakoze basanzwe bakora nibindi bakora basanzwe bakora nibindi novuga amasandugu yabishise umuntu akitaba Imana baramubika neza kandi bakamukorera isandugu bijanye nuko aba angana cyangwa nuko abareha. Reka kumbure tugerageze turondere uwo ariko arazikora uko bigenda adusigure neza. Ni sawa? Biraza neza? Bazikorera ari ndani. Cyangwa ni wewe voilà. Biraza neza? Ni sawa vraiment, ni sawa. Nitwa gute? Nitwa Tushime Jonathan. Sanga nyene ndi mufundi nyene akora amasandugu ngaha. Twatunganiza abantu nyene bivanye nyene nivyo baje bashaka. Uno musi wari wapanze ko uza gukora zinga. Rema umunsi nanze ko nkora nka 5 bikunze ariko kubera ko mbona umengo akarere nyene kameze neza imvura igomba igwe shaka kunyononera vraiment ariko bishoboka nyene nkakora nka 3 nyene nkuko ukora isanduku ubuzi yuko hari umuntu aza kwitaba Imana. Baje vraiment ndakora kubera ko imbanzi ko abantu batandukanye isanduku nkora izitandukanye z'abantu abari bo bose abana abakuze nyene umwana wari wese umuntu wari wese turamutunganiriza vraiment nangorane. Umuntu wese muramutunganiriza nta ngorane bivana ati rero bivana n'umuntu kuno abareha cyangwa n'ukuntu abangana none bazanye umuntu muremure ugasanga nawe ufise isanduku ntoyi nabisha bigenda gute? Oya vraiment kubera ko nyene turabafundi nkiyo nyene haje umuntu muremure yapfuye nyene turaraba nyene uburyo nyene tuyungura tukayunga nyene tukayisana sana tukagira ndende nyene. Uramaze kwikorera yiwawe none? Je vraiment gwanje narayikoze narayibisa ahantu nyene kugira ngo sinze ngorane. Nuzugorana ati wawe birabitsa arayikoze. Narayibitse vraiment. None wewe nk'umuntu umwe badandaza mu ibotike aravuga ati Imana ndagusavye abakiriya baze kungurira novuga izisabuni zifise ngana none wowe urusaba Imana igiki iyo bisite ugiye kurije kazi? Oya kubera ko urupfu ari cagezwe turi ngana natwe kugira ngo dutunganirize abo tuzi yuko ari ngombwa bapfe kugira natwe ubuzima bubandanye. Ati rero urusaba Imana gute rero? Oya ntabwo nosanga ngo Mana ngo abantu bave ariko twatuze nyene ko bategezwa gupfa nyene kugira ngo tubatunganirize. Ati rero wunguka ryari uronse abakiriya bigenda gute vuga ati je no musinijije amahera biba byagenze gute hababonetse benshi bapfa cyangwa byagenze gute? Vraiment nk'abantu ngiyo babaye benshi nyene bapfa urana nko mwimisi nyene kiza nubwo kitatwaye benshi abantu nyene vraiment barapfuye inyungu yarabonetse muri make. Inyungu yarabonetse muri make ariko ahanini bavuga bati ngo urufu rwaragize iki? Urufu rwararemwe vraiment urufu rwararemwe pe. Nivyo. Ati rero nka wewe rero nuvuga yuko ubimazimo imyaka ingahe ibi inyo bikora? Je vraiment ibinda mazimo imyaka igera kuri 3. Mazimo imyaka 3 nihe inyungu maze kubironka? Je nyungu kore maze kurankamwe ni nyinshi kubera ko biramfasha mu kuriha inzu mu kwibeshaho ubuzima bona buri ibintu byose mfise biva muri ako kazi nyene niko kantunze.
aravye ariko ararengana ngaha akabona izi serikeye ziri ngaha aravuga ati mwebwe ni mwebwe musema abantu. Oya vraiment ni kutubeshera ahubwo turi ngaha nko gufasha abantu nabwo tubasema ahubwo turi ngaha kugira ngo abantu bapfuye hariya tubatunganirize. Akamaro kawe nakahe? Jewe akamaro kanje nuko nza ngaha hama ngategura ibi biri ngaha kugira ngo fasha abantu iyo urupfu rubaye nyene bakaza bakanshorera hama nanje nkunguka. Bakaza bakagushorera hama nawe ukunguka. Mbega isanduku bimeze gute? Isanduku ibizimvye bimeze gute? Isanduku kubera nyene abantu baba zirangana ibeyi. Wapi ntabwo zingana haro ngizo usanga nyene ari z'abantu batoya nyene n'iz'abantu bavyibushe. Urumva nk'umuntu mutoya ntabwo ishobora kunganya ibeyi ni umuntu avyibushe. Usanga nyene zisomba ibeyi. Ati rero ibizimvye ni bimeze gute? Hariho iba yitwa iya Concorde nyene usanga iri nko ku 70. Igisanzwe umuntu mutoya iba nko kuri iba iri kuri 60. Ngahe wacu umugabo kubera ko isanduku ntizingana ntizisabanye n'akarere zirimwo. Uvuze ngo iki muze? Uvuze ngo iki ngo ziri mu kigobe yavuze ngo zikize mu kigobe? Zinje ngo ziri mu kigobe kweti. Ziri mu kigobe size kuvuga rero mwebwe mukora izitazimvye. Twe dukora iz'abantu babaye kubera ko abantu nyene n'abapfa ntibabanye bangana bivanye n'imiryango umuntu abaturukamwo. Ni nk'umuntu avuze ati jewe ivuga ibidandazwa vyanje ibi inye birazimvye ibi navyo birazimbutse. None wewe bizimba ryari bizimbuka ryari? Jewe ibi bizimba nko mu gihe urabona hariya tugenda kugurira nk'igitambara hari ibitambara vya pirate n'ivya original. Mu gihe rero vya original vya pirate vyabuze akaba vya original gusa. Urumva ni ngombwa tuja tudoza. Cyane nimba zikaduza ibeyi nawe nyene uravyumva ni ngombwa nyene tuje tudoza kugira ngo ntiduhombe. Ni sawa? Yego ni sawa. Usazwe gukora aka kazi nyene? Je nkora ngaha nyene aka kazi niko nsanzwe nkora. Ukora intebe canke ukora amasandugu nawe? Ni kuvuga iyo twe turabafundi ikintu cyose kije dutegeza kugikora. Yego. Musiro wa kariko kose uragakora? Na cyane kuko nico tubereye ngaha. Ukora ibitanda canke intebe nivyo nshaka kumenya hani ukora ibiki? Ndakora ibitanda ngakora n'isandugu n'intebe n'utundi tuntu turi simple nyene dukora mu bintu byo mu nzu. Nakaye kamaro rero ukawufise rero mu gukora ivyo bitanda byawe? Ni kuvuga kamaro je mba mfise gukora ibi bintu. Je iyo ndiko ndabikora ndaronka inyungu kandi nabo ndiko ndabikorera nabone bakabona karusho kuko iyo bariko barabirondera batabironka vraiment barashuha mu mutwe bikababaza cyane ariko iyo babikuye hagufi ibintu bigenda neza. Ati rero wewe wunguka ryari mu gihe wakoze igitanda? Ni kuvuga je mu kunguka bivana n'igihe nk'ubu mu gihe ciki haraba karusho kuko ca dukora amafaranga benshi aba yabonetse ariko mu gihe imvura igiye gutasura ntibitworohereza kuko imvura iragwa bisanzwe n'ahantu tuba dukorera haba hatameze neza ugatusanga umwanya muniniya tuko turugama imvura ugatusanga rero ko turunguka. Ugasanga muko murugama imvuga ugasanga nuko murunguka. None ati rero mwebwe ibitanda biba bizimbutse novuga mu gihe ciki? Ibitanda biba bizimbutse bivanye n'imbaho ukuntu amabezi bazigeze kuko hari igihe imbaho zizimba nko mu gihe ciki imbaho ziba zizimbye no mu rushana nyene ugatusanga nyene naho ne birazimbye bivanye nuko abantu baba ariko barubaka imbaho baca bazikoresha ku bwishi. Ati rero mu gihe ciki mwebwe mugica mugira bice bigenda gute? Twe mu gihe ciki nyene turiyorganiza tugakora ibishoboka nubwo nyene wumva ibintu ngo biba bizimbye twe turabandanya dukora buke hama tukaraba ko turonkamwe akarusho. Yego. Hoho umaze kubikora mu imyaka ingana? Ni kuvuga jengere muhanye imyaka 10 muri aka kazi. Imyaka 10 muri aka kazi. Ati rero wewe kuvyo imyaka yose mumaze kukungukira iki? Je no kuvuga nk'ibi byarampaye umugore birampa nyene no kwibeshaho ngaha mu ngaha ibujumbura. Ni kuvuga nibyo bintu ngiye n'umuryango kandi no mu mibero ya misi yose ndabona ko atangorane nimwe binteza kweri. Ni nka wewe nyene watubwiye ko ufise umugore nawe wewe. Oya je ndi umusore vraiment na mugore ndazana. Ko taro. Bine yaragira boss. Amafaranga yarabuze. Kandi wowe batubwiye ngo muri serikeye urukora ngo ruziryamamwe wewe. Je vraiment nko mugihe na varuguru nyene nabuze nyene aho ndarangishika ngaha. Nyene byaraparanga nyene nazo kabana bahunye usanga nyene bigoye nararaye nyene vraiment hajeje kuryama mugase nisabira gofa. Urajyanye muri serikeye wumvise yameze gute? Kweli gusa kweli harashushe muri serikeye vraiment ntago shaka kuzapfa aya nuko nyene usanga nyene kiziga nyene kitabiri yasho ahandi hozo bayingorana. Ati rero vyo kibazo ni sawa? Ego urakomeye neza ndashima. Usanzwe gukora ibikiwe? Je ndi umufundi. Umufundi wiki? Wa byose ukora ububati? Ububati, intebe, amasaro byose.
urakora n'amasalo mbe wewe inyungu umaze kuronka kuvutangwa kubikora niya Nyungu ndamaze kuyironka kuko naje narubatse ndabikuye ngaha nyene mwibi. umaze gushika kuki mu bisanzwe umuntu agerageje kumviriza kuko umuntu ashobora kubona kana kazi akabona umenga mukora akazi gasanzwe cyane akabagaya nigiki kumbure wo mubwira kumbure mvuga ko birimwe amahera Kubura umusore umaze kuba wubatse ukuye nk'amahera nko mwibi birafise akamaro kanini cyane. Birafise akamaro kanini cyane. N'abandi bagerageza kwifuza kubaka bakabibura bivanye nabo nyene nawe cuvyumva. ati rero umaze kubironka ibintu bitari bikeye isawa cyane Ni sawa. biraza neza Ntarebe ndashira. niwe witwa gute Cyo nitwa Nyabenda Prosper. nawe usonze ko rikinga Prosper Je ngaha muri make inshuti zanjye zose niho ziri. Je mu buzima bwa misi yose ndi umufundi w'amatara ariko aha ndakunda kuhaba cyane kuko hari inshuti n'abavanyi. umufundi w'amatara ariko twakobonye mu mbaho amatara nimbaho gute nawe Muri make birakorana kuko abantu bateye imbere ibintu byose bije imbere yamahera abonetse aba bakoresha amatara nyene amazu yabo bashaka kwestana kuko baba barosa amafaranga. ati nawe ubiroshika binera rimwe ugakora kukazuga koza Muri make iyo ndahari byisi ndabibona nababanyi urumva abanyeke urashobona kusanze hajya ku masandugu kumwe no mwene data n'amabazi by'amasandugu uko bimeze rero muri make tubasana bari kumwe. uri umusire waravuze ko uzakora zitanu aho uramaze kuzimara vraiment nk'ubu kubera ko nyene nkazikorera rimwe mbanza nyene nkababutegure mpagaze nkagarikira rimwe ngo ndabona nyene akazi ndakarembeje nyene nk'ubu ndabona ko bizagava nyene bishoboka nkazimara. ati rero umaze gukora zinga muri zo zitanu waravuze kuzakora umaze gukora zibiri zirahari neza zahetse zahetse ushobora kudandaza nka zinga ku munsi turashaka gusohora nka zitatu cankwe zine bivanye nuko nyene vyagenze ibintu vy'imfu nyene vyabaye. ati bivanye nuko vyagenze bivanye n'abantu bitavye Imana. ati rero akamaro ufise nakamaro ko kuvuga ati umuntu ntava hambwa nabi kumbura hambwe neza. Yoge nyene dutunganiriza abantu baza basanga nyene biteguye ngaho kugira ngo biborohere mu gushingura abantu babo atangorane nimwe. mu muryango nuvuga umuntu wari wese abavuka mugasanga mu muryango murose umufundi nuvuga kubaka inzu avuga ati ntituzuja kurondera umuntu kumbure azuza kunyubaka inzu mwebwe iwanyu wovuga ko bungutse iki ko waragiye muri aka kazi. Je nka jewe nko mu muryango iwacu nubwo ndino ibujumbura nyene nubwo nibo fundi akora ayo masandugu n'ibindi ndabikora sivuga ngo nkora ngo amasandugu gusa nk'ubu nduze narakora nk'ibitanda baryamako amaportomando urumva nyene ni ibintu nyene nkora nyene kugira ngo nyene bifashe umuryango. ati rero barungutse cyane ko bararonse umufundi nuvuga ko rimba akora ibintu biva mu bikorwa bivuye mu mbaho mu biti. Tibigena neza rero mu muryango wawe ati amafaranga araboneka araso nawe bashobora kubura byose vraiment biraboneka agasabone ivyo gufungura byose ntangorane nimwe kweri hari. Reka tugerageze tuvugane n'uyundi nawe akora intebe ni sawa biraza neza ni sawa mtawa sawa biraza neza reba kamera hari turabona uko urahanagura intebe ziwawe zimaze imisi ngahiye izi ntebe nta minsi myinshi zimaze kubera izi ni zishasha ndiko ndahanagura akapfumbi niteguriye abakiriya kugira ndabe ko abakiriya baza zisa neza. Yego kabisa kugira witegure abakiriya baza basanga zisa neza ho birabishika ukaronka abakiriya yebega yewe abakiriya baraza kweri ibintu bitagase bakaza bagashima tukavugana bakazitwara bakanshorera. Nakaye kamaro kuko umuntu yotunga inuvuga yogira intebe zikozwe mu mbaho akamaro zigafise kahari izi ntebe kihari tuzikora mu giti cy'umukaratusi tumaze gukora mu giti cy'umukaratusi ni ibintu igiti cyambere gikomeye kiramba kimaze kuba kiramba abakiriye bakiguze ntibidoga bagitwara banezerewe bavuga ati twe dutwaye igiti gikomeye kiramba ntigishobora guhera barashobora no kwikiraga buzukuru baba ati akira nawe iyi ntebe yandambiye nawe yishikira nawe yicare ko jengeye kurondera indi shasha mpindure. Yego kuba waragiye muri aka kazi byagenze gute nivyo warusanzwe niyo ndo twarusanzwe ufisikira umwana canke byagenze gute kuba nagiye muri aka kazi ndi muhira ruguri wacu hariho abantu aho ranza kwicara ahantu kuri atelier bariko baratengeneza ariko barakora intebe imiryango imyango ndavuga ati je nanje aka kazi ukajamo nanye ndabe ingene ibintu bizogenda ndabe akamaro karimwo. Yego akamaro barakabonye canke ntako wabonye akamaro je narakabonye maze ukabona
nariyumvire ndavuga ati ubu rero nanjye ngende banyigishe igifundi barakinyigisha bakinyigishije ndatangira gukora ndabimenya menye cyambona akamaro karimwo ndabona ati jewe ndubaka maze kubaka ndatunze umuryango w'iwanje barafungura ndabambika nanjye nkambara nta kintu na kimwe babura mu muryango w'iwanje nta ngorane kihari. Urakoze cyane. Yego. Mbere nk'ijambo ubwira wa wundi yadashaka gukora wa wundi yicaye muhira nuvuga yo bagaya kana kwazi. Ijambo noha umuntu yicaye muhira. Nk'impanuro no muha nka jewe kamufano. Jewe kubera maze kubona akarusho karimwo. Ahubwo no muware ati wewe ingo dukora akazi ndakwigisha umwuga abe ko uhagera. Kugira ejo akajya ugoma wicara kwigara nta kamaro karimwo ahubwo ingo ndakwigisha umwuga uzopfuja ho kazi kiwacu ntigahera naho nduga ruguru ndakora imyango nkakora ibiki kira kitu nta kintu nakime naho no bandi Bujumbura naho no bandi ruguru nguma nakoze kwakundi nyene yego kabisa. Isi bakuza turacabandanya nawe gatoyi ehera none nkiyi yo bigugwa nkangahiye Igwa 50,000. 50,000. Ijya y'umwana? Yinegwa 20,000. None wawunguka mu gihe habonetse umwana yitavye Imana canke umuntu akuze? Oya vraiment urumva umwana kubera ko nyene baba nyene bazanye makeya urumva mugabo ni ngombwa nyene vyose ni magiriranire urumva byose tukagira ngo turonke amafaranga. None wewe kuba ubimazemwe imyaka umaze gukora iki nuvuga cyo wakikuzanira nuvuga ibindi nuvuga andi mahera pembeni cyo umaze gukora umaze gushika kuki aje nkaje kubera ko nyene muri aya masandugu nyene biracika nyene nkanaosa amafaranga nyene hakona nkagurube ruguru nyene kugira umuryango nyene bashi nyene ucera imbere. Kumbere nk'umuntu yoba atinya gukora amasandugu canke yoba avyanga gukora amasandugu niki yo mubwira umuntu yoba gizene yoba egaya kano kazi canke yoba vyanga vraiment akazi ni keza kuko karaducunze akazi kacu ntigahera igihe cyose nubwo uduga ruguru uragaruka ugasanga aho nta ngorane. Igihe cyose uduze ruguru urasanga ibintu bimeze neza. Ni nka wundi ko ndakubwira uko kurakora kina kiganiro uvuga ati jewe sinoba novuga umubaje ariko ngo na Yesu yarabaye umubaje. Vraiment na Yesu yarabaye umubaje yarakoze ibintu byinshi nyene. None Yesu yari umubaje ariko Yesu nawe Yesu ntiyakora amaserike na. Yes. Erega ko umufundi nta kintu na kimwe ucokora gusa nubwo Bibiliya iterekana ko yakoze amasandugu je ndibaza ko yayakotse. Ndavyibatse. Nanga wowe kuva ubutangura kano kazi umaze gukora isandugu zingahe? Oya vraiment ari nka nk'ibihumbi nka 2. Nk'abantu bihumbi nka 2 niyo dufate abantu bitavye Imana bamaze kubakorera amasandugu. Vraiment nabatunganirije. Harimo idizimvye izabana n'izabakuze. Zose ubwoko bwose. Ugereranije nk'imyaka Yesu yamaze canke imyaka Yesu noba yarakoze ako kazi k'ububaji wabona ugereranije Yesu yakoze isandugu zingahe? Yesu. Vraiment ngereranije kubera ko yabaye mubaje imyaka myinshi yoraje nk'ibihumbi nka 10 dufate nk'akarorero. Yesu. Babwiye ko yitwa gute? Yesu. Yesu na Yesu je nibaza ko ico kimwe. Nka wewe wifuriza iki umwana wawe kumbere nk'umwana wawe kumbere uvuga ati umuvyeyi mwiza nuwigisha umwana wiwe akaza bakora umugabo akora nka wewe nigiki kumbere woba wifuriza umwana wawe uzoronka? Vraiment je nkaje nk'umwana nzovyara mu gihe nk'amashuri yoba yayamaze kuko zamubwira ngo heba kwishuri nguze muri uno mwuga gusa yayamaze nabwiye ati ngo ngaha natwe burya urabe ukuntu ubigenza kuko mbona nuko tubayeho nabisi cyane biradutunze nta ngorane nimwe. Ati na Yozefu yarigishije Yesu yaramwije kubaza kwera kandi yarabironkeyemo inyungu kandi byari bimeze neza kweri inyungu zarabonetse n'umugisha kweri wagumye ubamwe nta ngorane nimwe. Ati nawe umaze gukora zingahe? Jewe kweri kubera imyaka arumva ni myinshi irenga 10 igitigiri ntazono ni igitigiri cyazo nazonomenya kuko burya iminsi yose hapfa abantu kandi hakavuka abandi ni kuvuga igitigiri ntushobora kukimenya utagiye urandikaho wagiye izo wagiye urasohora. Yego umva naco womenye ugeranije basi ugeranije umaze gukora nka zingahe? Igitigiri cyaje ni nk'ibihumbi 100 kweri kubera isandugu ibihumbi 100 kubera isandugu ubu uya kera zahora zigwa amafaranga make kubera ibihe bigenda biragenda ubu uya niho novuga ngo zirazimbye muga naho zizimbye si cyane kuko kera sandugu urashobora kuyigura nka 30 canke 20 muga ubu iya make igeze kuri 50. Urumva ko igihe rero turimwo atari igihe cyoroshe ibintu tegereza kugenda biraduka. Yego baravuga ngo mu mpera z'umwaka ngo abantu barakunze gufa cyane ngo barakunze kubana uvuga amarira cyane mwebwe iyo habonetse amarira mwebwe ari umunezero wanyu? Twebwe ntidushobora kunezerwa ariko ngo atagapfuye ntagakira niko basoguru baciye umugani ako kazi iyo uri kuragakora amugabo n'abantu bapfuye
ntibisigura ko wonezerwa kandi ntibisigura ko wobabara kuko umaze kumenya ko nawe uzopfa utegerezwa guca wihangana we ugakora akazi kuko baje kurondera isandugu bakayibura baba bababaye kabiri rero byiza utegerezwa guca ubatunganiriza hapfuye nk'abantu 100 canke hari umwuzure canke icari cyo cyose gihitanye abantu 100 utegerezwa kubatunganiriza kuko nawe ntuba wabigize ubishaka wewe n'umwuga wawe Imana ibishatse kugaburirira. Baravuga yuko ngo umuntu ngo yapfuye ngo si byiza kurira ngo kumukurikiza amarira ahubwo tuba dukwiye kunezerwa rero nukuvyumva. Niko biri ahasigaye burya umuntu apfuye twe nituba dukwiye kurira kuko iyo agiye wewe niwe aba azi iyagiye n'Imana yiwe muga twe dusigaye ngaha dutegerezwa kugira iki twari dukwiye kwihangana ahubwo tugasigara turakora ibyo yakora. Mugasigara mukora ivyo yakora kumbere ni nk'ijambo woshikiriza umuntu wese yobagaye ko nakazi. Nukuvuga umuntu wese yobagaya nk'aka kazi novuga ati uwo muntu n'umunebwe ntaramenya akazi icarico asigaye ubundi hoho twebwe ni nta muntu yarakwiye kugaya akazi kuko turi ngaha ku isi dutegerezwa gukora kuko akavuze wa wundi ngo muzojya murusha udakoze muri imyaka ntushobora kugira iterambere ntushobora no kwiteza imbere ndetse n'aba bantu bariko bariga muri iyi myaka nabone babigisha kugira iki gukora nico gituma rero dutegerezwa kugira iki dutegerezwa gukora atawugaya akazi atawugasuzuguye hanyuma nawe bantu bumva bagaya akazi abo ntaco bazi kwicara kwirigara ataciri kurahakora namakosa biva mu busuma ingeso mbi ugasanga umuntu asigaye hanwe biyayora mutwe n'ibindi byinshi kuko iyo umuntu yica atacari karakora ingeso nyinshi. Urakoze cyane. Jesi bakunzi ba Bujahit TV kumure twagerageje nabo kuvugana nabo bagerageje kudusigurira neza batubwiye akamaro ko gukora novuga zino sandugu mubona nga batubwiye akamaro ko gukora zino ntebe mubona nga batubwiye akamaro ko gukora novuga ibitanda wewe wicaye muhira udashaka gukora wewe wicaye muhira wagaye akazi iyo ngo uje mu bandi ukore ngo uje mu bandi novuga uve muri ryo rigara urondere bizoguteza imbere urondere ibikumbere bizogutungira umuryango wawe wari kumwe na Bujahit TV kuri mikoro kumwe na Benny Byanze camera Juma Jit professional ko bikora neza ntibagire kugira subscribe bye.